arambaza programme zawe zimeze gute, umunsi wawe uri kugenda gute, umunsi wawe uteguye gute, wafunguye ukunda Jean ambaza ibintu byose nkunda akambaza n'ibintu ntakunda. Infection. Wakunzi wa Wide Vision singwara no. Umungwara ibihumbi amajana byose abonye. Niyo beruka kugwara. Wewe? Wewe pana je. Infection yameze tata. Cyo yararemvye. Yo amezi atatu kwa infection. Very sana. If you know. You know. Yo, what's up, my people? Mumeze fresh. Chemeze neza. Ni Evis Bright. Kabiri gato gateke imana nini. Behind camera mukamuri kumwe na Carlos Ferna. Yo, so no musi kwetu tubakumbuye cyane. Ubwa mbere ndabaramukije aho muherereye hose. Abo bwije, abo bukeye nkatwe mwese ndabaramukije. So ni cya kiganiro cyanyu Love Story Party 3. Ndizerana neza ko ibyo twakoze byabaryoheye, ndizerana neza ko ibyo twakoze mwari mubikumbuye. So rero no munsi byaje ku yindi mpwemu idasanzwe. Idasanzwe twari turi kumwe no sister wacu baby girl. So ramutsa abakunzi bacu kwanza ba Wide Vision TV. Wangira nababwire n'akazina. Nahindi. Ibindi turabimenya. Hello beautiful people. Amazina yanjye nitwa Igira neza Angelis. Ndi umunyeshuri niga université mu wa kabiri. Yiga université mu wa kabiri. Nta kindi ndibaza unsaba. Na kandi kazina kagatwiko. Rirahari. Kora ndazi dufise ubuzina nyene twatwikiye ko Ferna Fefe. Elvis Element. Mastermind. Timote. PRF tununkutwo. Bon rirahari ni Liliam. Liam. Liam. Ni nkuru ndende. Liam. Yego gusa riri urumva iyo rivuye. Liam niryo natahura uriva. Iva kure cyane. Niritoka mbali. So bakunzi bacu rero. Je kunjoyewe no. So uno musire deba zizagwirako iratesa. Bwira mugenzi wawe ati deba iratesa. So deba uno musi tugira tuganire kuri. Imeze uko. Gute ushobora kubona ko umuntu yagukunze no mu gihe Akasha ko ndiko ndasanga ibintu ugomba utangure kuvuga amahoro. Okay. Ni gute ushobora kubona ko umuntu yagukunze ariko kwera ico kibazo kubera no mu gihe atabikubwiye mugabo ukabibona n'uburyo bwinshi akarenda kubaza apare iwawe ni ryari ubona ko umuhungu yagukunze cyangwa yagukunze urumva and then akabura uburyo ayikubwiramwo akabona neza ati je na just there is no way ushobora kubimubwira mugira avyumve canke avyakira muga akaca bicisha mu yindi nzira kumuhungu. Okay, kumuhungu nikibazo ngaho nyene cambaza kukubaza. Umuhungu dusanzwe tuvugana canke twamenyanye kubera undi mugenzi wacu atana contact dufitani. Boreka dufate kata contact mufitani. Okay. Abaza amakuru yanje aciye ku mugenzi wanje. Agerageza kuzana akantu kose kotuma mvugwamwo muri discussion yawo. Amenya ahantu kenshi nkunda kubandi. Romv. Aho ni mugihe muga tusavugana. Mugihe muvugana naho. Mugihe tuvugana naho. Arambaza programme zawe zimeze gute,
umunsi wawe uri kugenda gute, umunsi wawe uteguye gute, wafunguye, ukunda Jean ambaza ibintu byose nkunda, akambaza n'ibintu ntakunda. icyo nicyo kwereka ko umuhungu agukunda. Bon, si ibyo byonyine arashobora nko kuguma yizanisha de chocolat, des biscuits, tu vois. Aka ndazi chocolate, ama snacks, ibintu batu kandi ize kuri Kings. Urumva ni wa undi aba aguma ashaka yuko tuvugana umwanya munini, ukaje usanga nk'iyo ndiko ndamwishura ntevye uri mu biki, umva abashaka kumenya ikintu kinyokifye kandi aba ari washaka kunyokipa. Mu bisanzwe yaktinga nk'umuntu muri ya relation. Ubu nyene urumva aba yayigiyemo je atariho nibereye yinjanye. Wowe kari vyari manya. Ndabibona bien sûr que oui. Ndamureka. Uramureka. Ego none cyangwa ura supportinga yo uko kumva ko ariko feelings iziwe Jean nkazi supporting avuga ati ya Jean ko nkubureka ndagwakarore. Ego ubu rafise umutima musoka Jean gasanga kandi ufise umutima musoka. Reka dufata ta office and then ukabona hari umuntu ariko arakwitaho mu buryo budasanzwe natari kurayibona. Apari iwawe. Uretse ukuntu nobigira dufate ari haheze nk'ukwezi kumwe mvuye yankupe canke indwi imwe canke 2 semaines. Wenda zinutebaye ngo hari ubugaragwa ngo ngo harashusha. Urumva bose hari igihe erega Elvis hari igihe uba wumva utaritaye ari kuja mu rukundo. Erebye birasaba kuba tayari no kuta. Ego hari n'igihe ubuki umuntu akumotiva ukumva ati ibi bintu ya nturashikirwa ukabona yuko umukobwa c'est vrai agukunda kandi nawe ukumva yuko urafise des sentiments pour elle mugabe ikanka yuko muja en couple kandi c'est très célibataire. Moi bon mu gihe ndiko nana ki basi uri single mugabe ukabona umukobwa aprufa yuko agukunda mbega mugabe ikanka yuko mukundana kandi nawo ntuburi tayari reka kandi nawo wumva uyumva ati hari n'igihe ubugifise depression nk'ubu dufate wewe umukobwa muhereka gutandukana yarakubabaje uraca deprime wibaza yuko ari umukobwa naho hoze umukobwa asa gute ya cicatrice itarahera yujya munani y'umu ex wawe ego ntushobora kuja ku naho uwo mukobwa yobasa gute naho umva nagira igikomere gikeneye muganga. Ivyo navuga yuko ni mentalite yawe. Oya niko tubita basi rega muganga. Okay muganga w'ico gikomera abari wa wundi yagiye umwe mwavana. Yego kandi ari gute erega uretse yuko basi hari abantu batandukana atari uko bankanye, hari ikintu kimwe mutahurije ko gashusanga murankanye. So none iyo umaze kubona Jean tuvuga ati ivyo wonye umaze kwibona ku muhungu, ivyo wonye umaze kwibona ku muhungu Jean akabona ko akwitayeho nk'ibindi bintu ubona apare yayo magift y'ivyo bintu Jean nko majambo akoresha uravye as message moto jambo twisha ko ndagukoresha na ukabona neza nyene ahana ariko aragira target ukabona ati ariko atagitinga kuri kino ke. Ndewe uvuze mu bintu by'amatexto abahungu ashana abahungu benshi hariho je amunsi abakwandikira wewe desino adorable barakunda kuzishiraho cyangwa ugasanga wa wundi arakunda izina ryawe nige akunda kuguma kuvuga hi Lili umeze neza tujye nyene bakwandikira sindiko okay ntacu nivyo wowe utari umukobwa sawa hasi ntacu urumva ugasanga mwiza wiriwe gute gusa aranka ku exagere aguma muri utwo tuntu twariri mwiza urumva baju kugira ngo akumfishe yuko tebele canke kwa pression urumva
ni kuvuga mu matexto habamo ubuntu bwinshi des emoji ugasanga guhaye nk'agahaga ugasanga guhaye akabizu atari exagera mugabo ushobora ati uyu muntu peut-être yuko afise des sentiments pour moi ushobora kubibona as message cyane nk'udukol arakunda kuguhamagara nk'ubu uri mu bikintu bashaka tugire call ugaca usanga nka 23h araguhamagaye agakol afise cyo kubwira yuve just your voice urazi yuko umuntu agukunda nawe ukaba nyene umeze nk'umunyumvu ntimigera muri kiyago basi nashire wawe muravugana nka plus de 5 heures ara ukambesha nani waruri barabimbariye bo yari sizera aho okay nani wumva kandi none mwarigeze muhora none ati reka bibe mbanze niyumvire ivyo kuvuga eregawe ubona ko utarabona amakolo y'abantu bakundanye niko ntarayi aroza ivyombo agasasa igitanda oya reka sha mufata umwanya uri tugire ngo eka mbabaye mufata handi uvuga ati uri mubi okay kweri iki nkiyakubwiye ati ndi muri bus ndiko ndagenda ata ntimukunda ndabiza abahungu ntimukunda amakolo ari mu amapromeshe ndabiza dukeneye amakolo ari pose ahantu hari hari calme kugira twumve ijwi ryo ari gisohoka gusa ata niyo muvyo yamuhamagaye ntimumwumve nitwumve tukumva nyene ja kuba turiko turayagana we gusa rero bon amakolo ata udukolo duto ari nk'ahantu ashaka kugenda arakubwira tujane urumva ari nk'akantu agiye kugura nshaguza akabona bon jewe rero iyo biramutse biba je ndakureka kandi nkakwereka yuko nanje ndiko ndavyapreciate ivyo uriko uragira ivyo uriko urakora nimba ari utwo dukeya twa hato na hato nkakwereka wawe ahubwo yego bazi umwanya tuba twayifatiye nakwereka yuko ndiko ndavyapreciate nabikunze kugira basi ndagutera intege muga ntabishaka ko tuja nyene atakintu ewe ndakubwira ati nyumba jije wafunguye ya umeze gute bon urumva nitwa tu message nyene two kwikurayo aho nta kintu cyatani bashaka nyene anadusumira navuga ati nawe urabibona nta muntu nakiyago ashaka kutuvuga yego abantu uko muradukurikirana wavyumvise abahungu muza muri yerekana na reciprocity birimo ivyo navyo nzi uravyumva mwabahungu muze abakobwa barabamenye utu du systeme twose mukoresha baratuzi il faut ko duhindura uravyumva bagira inama none nikanda bagira inama abahungu sivyo uko mukanya nanje ngira mbazwe burya reka ngira inama abahungu utu du systeme mwakoze tumaze imyaka myinshi tugize muri 2025 il faut ko hazi ibintu bishaje abakobwa batatumenyereye ko utu tu message twama tugo turabaha mana kintu gishacu uzozana byose byarahabaye okay baseka twikosora uko kuntu twandika message atanu hakishurwa abiri birangire ekuravyo kutumva yuko atanimwe yo kwishurwaho sinze umuhungu ashobora kubi sport je sinda sport ivyo ekuravyo because jewe ndi umwana w'Imana uri king I'm son of God you are king I'm king okay nije nkwiye kunoma abo nkwiye kuvugana nabo abo umutima wanje kene kandi je ndabukunze uba oblige kunkunda je na brag nitegeko nzobigerageze sura jewe yego nawe nakunze atankunze so baze cameraman tumaze imyaka ingahe dukora anaheze ngo mukunda nakomanda kubaza yuko murabaho Naribonye ko nari nikanze. Bari kuvuga mana yanje umwaka wose ndakunda kuvami. Oya wapi. Ya konsena twari kubaha niyo vraiment. Yo kugira bahindura umukenyuro. Bahindura umukenyuro vraiment. Banyene bakora iki? Message imwe akwishura imwe. Umwandikire zibiri akwandikire zibiri. Asangemo message call aca gutelefone. Ntaca gutelefone. Atagutelefone fye asase birangira asasa pfuye. Nakuru byarangira akiterapfuye. Oya ico nico kunda. Niushikiriyo. Okay. Oh, Elvis, wewe atonega kugiti cawe.
n'iryari ubuzina ryanje apana giti cyane je nta biti nateye je ndi giti ubuzina ryanje kwe kumeze uko kuntu ndetse neza oh ni gute ubona yuko umukobwa yagukunze eske iyo ubibonye wifata gute nk'umuhungu w'umuregent kandi as a pastor oya sindakwemera kuri ko te Okay. pas pasteur amapa warumbaje ngo ni ryari ubona ni gute ubona ushaka kubona yuko kubera je mu mutwe memoire yawe turayizi ifata n'ingoga okay ni gute ubona yuko umukobwa yagukunze mu gihe rindira mu gihe atarabikubarira okay mhm Kanda kwereke ikintu ca mbere kubona ko umukobwa yagukunze muno mu gihe atarabikubwira abakobwa murafise uburyo mumeze muri mwebwe abakobwa murafise uburyo mwamaze gushira mu mutwe wanyu ati abahungu nibo bakwiye kuza kutudraga sitwe dukwiye kugenda orke ivyo bintu sivyo kubera amaranga mutima y'umuntu teke kuvuga y'umukobwa amaki amaranga mutima y'umukobwa canke y'umuntu wari we wese niyo akwiye guhitamwo ikintu hama ico kintu imaze kugihitamwo hama bakagenda bakakigaragaza uretse impamvu abakobwa sindaheze rero vyumva uba ushobora kuba warakunze umutiba ukranyuma yego wewe ukaca mu mutima wawe ukumva ati ikintu coma amahoro no kumva nkundana n'ujya muhungu and then ujya muhungu nawe akaba gukunda of course bisobanuye iki wowe urafise yo pursa zingahe zuko wamushikiriza ico kintu ciwawe bro wamushikiriza ico kintu ciwawe and then akacemera muga kubera wamaze gushira mu mutwe ngo abakobwa ntibakwiye kudiraga abahungu urumva ugasanga nugize izo chance ikintu ndiko ndiyumvira okay bandanye ariko uravyumva rero nibutse histoire ira okay merci ariko uravyumva ugasanga rero izo mentality abakobwa bafise titwe ndukwiye kudiraga umuhungu ukuvuga ibintu mari byabaye rega okay bandanye okay Uchawi wabona bikubwiye bazi ndavyibuka shaturatina rero nkwereye ariko uravyumva rero ugasanga abakobwa bafise ikibazo kimwe kumva ko abahungu bakwiye kuza kubadraga okay uranatwe abahungu kuntu tumeze iyo tumaze kubona umukobwa ko twe tubabona n'ingoga tubabona n'ingoga na abagukunda naza kubikubwira erega uretse ikintu mbere tuba turiko turatinya umuhungu iyo umaze kumubwira yuko umukunda aragusuzugura fo oya waba atagukunda uretse impamvu je ndabizi hariho umugenzi wanje yateye iyo ntambwe arabwira umuhungu yuko amukunda umuhungu ikintu yakoze arakizi abakobwa mukudiraga abahungu mukoresha akajambo gutera intambwe byabagora oya no gutera intambwe mubisanzwe nagasuzuguro nuko oya yatanguriye gukora ku mate akabona yuko vraiment n'umuhungu arabibona rega atangwa kumusuzugura kidogo umunsi rero amubwira yuko ndagukunda uretse ibintu byabaye bloke yaciye mu bloke fast rero niyo mpamvu hakusuzugura abakobwa namwe abakobwa uretse nawe umukobwa amaze kumva ko umuhungu amaze kumubwira ati amaze gusohora iryo jambo kubera ko twe tuzi mugomba kubitubarira nitubasuzugura ega nitubasuzugura mugabo mwebwe none okay ko yaciye kandi atarayimubwira barakurashingana ariko no bivuga mugabo akimana kwimubarira byonyene gushika none musi ntazi yageze abaje tubibona gute yego bana umukobwa wowe iyo yagukunze wowe akabari capable yo kuzobikubwira abari bisazi uravyumva
merci beaucoup uwo nyene bon uravyumva akabikwereka je nka je ndafise umukobwa yigeze kunkunda jewe usezerana wowe uranasomesha nyaburiya son of pastor reka nabikubwire yigeze kunkunda uravyumva namaze trimestre yose ntimura akwimurira anyimurira hamwe abigisha yambaza ati wowe ufise umwandiko w'umukobwa kubera barabazi jewe uburyo nandika nabi mperi no ngende uravyumva mugabo ubonamo aka écriture keza karimo n'urukundo arumva karimo urukundo ndayisubiremo urukundo none bace barubonamo gashaye ufise nawe kugomba kudusomesha ico gihe nabaye wa kabiri kubera iki none kubera iyo ndiko ndabiboroka je ndiko ndaboroka ikaye cyangwa bacugwa ahubwo gusanga wabaye n'uwanyuma kuko iyo uriko uguma mwiyumvira écriture yiwe yakoresheje narasomye byaguma mu mutwe mugo umunsi twavanye amakaye ntiyashobora kunyemurira nawe cyo vyumva esheki gushika no mu ndero yeah uravyumva bisobanuye iki aragukorera utuntu twose biragoye ko akubwira ati ndakeneye kugukorera kino kintu muga iyo aronse occasion yo gushobora kugukorera ikintu nawe ushobora kugaragara ushobora kubona ico kintu aragikora nawe biba bimeze gute hoho tuvuge kuri birthday rero iwawe kora kuri birthday haba hari imiryango myinshi yuguruye kuko umuntu ashobora gukorera ikintu cyose agomvye amarangamutima agufitiye ashobora kuyerekana igihe cyose agombeye kubera hari kuri birthday iwawe uca ubibona yakoze iki basi ico gihe manira nkubise iyo gift iyo gift ico kirazusanga oya ne ibi inye birahera burya gift hari abantu bataze gutanga okay none yaguhaye gift idahera irabaho basi of course iyi ni urukundo nibwo urukundo reka mbwira abakobwa mukunda kuduha ama gift ayo majeje muduha izo shokora muduha ivyo bintu muduha byo kwambara ivyo birahera iyo si gift mu bisanzwe ushaka okay gift ni kintu uzokwama ubona imyaka yose none nike yaguhaye exactly yagiye arankorera ikintu cyitwa foto ya dessin irashobora gutakara cyangwa gutabuka bayivye c'est bon mugabo ugomba ko gihera ico ni gihera batagitwaye n'igihe ubwo yumbwira ati yampaye urukundo ni ruhera gift y'ukuri n'urukundo ntagiye n'umuntu n'undi muntu azokubesha je gift nayo nemera urazimpamvu kubera iki nk'ubu ndafise urano umukobwa uyu yemaye gift ya desi n'ubu iyo ngeze muri salo nkayiraba uko oye iyo nuko itaribwa rega impamvu ikihari nuko itaribwa abasuma nabo barabaye nabi none uyonyi ba desi ninde hariyo n'abayitabura si desi y'urupapuro okay uko yo bimeze kose nk'ubu je ko ndavyumvise noza nkayimanura wo bimenya yitwaye kumanika iwanyu ndakumanika wewe ndaguta yawe none ugiye man ubwo buzima bwawe ari ndenga kamera kumanura man umuntu azoguha gift y'ukuri n'urukundo même si muba séparé karagumayo nakagumayo urazi nk'ubu yuko hari aba ex bawe bakigukunda ariko we nuko nyene wowe rega nta rukundo ugira mugaba hari urarunci urabonye nka cyataruka shawe nagugira service ntubesha gute ushobora kugira urukundo ugakunda abakobwa barenga batatu abakobwa batatu je kareka ico jo wamuvuga cyose mu gigane ngo ufisa abakobwa barenga batatu ega barabizi uzo present umusu okay wenda ba present babiri ngaha nyene present twumva uwa mbere inde muko yitaka kumurondera tumugarukane ego tuzoduga kuri surprise we nawe ubivuga uzobikata Carlos uzabikata ro basi uwa mbere basi nivuge basi okay uranyemera mugabo yeje ndakwemera nyemera ego basi je mukobwa wose anyemera ndamwemera Niumva ko banarenga batatu ahubwo. Umukobwa nyemera nje ndamwemera. Uramwemera as your girlfriend? Yeah, of course. Yesu. Ako kweka abantu mwabaye nabi. Yeah. Nuko uravyumva rero. Umukobwa iyo agukonze arabikwereka. Kandi biri different n'umuhungu. Gute? Nico kimwe. Sico kimwe. Nico kimwe. Abahungu turi exagere. Sinzi ibintu tuba tubakeneye. Kumbe wontu uraronka umukobwa agukubita mu rukundo. Nago mugira. Sa? Nago mugira. Abantu baba badeprimye kenshi n'abahungu canke n'abakobwa. Reka ndaguhe advice imwe mu buzima zo kwabwira. Kubera ikigana tugira tugiheze. Ngenda ndaguhe advice imwe mu buzima. Umukobwa nta rukundo agira.
kitamanzi kitamanzi God. Icambu cha PRF. avuze ko If you want to know me, go to ask cameraman. God. Ari mungu yitwa PRF. yakoze Uramuzi kwanza. Dukorana. Akumva if you want to know me, go to ask God. tama nawe ushaka kumenya Go to ask God. Urumva? Bisobanuye iki? Na Bible irabivuga. Umugore nta rukundo, umukobwa nta rukundo agira. Umukobwa afise ikintu cyitwa respect. Umuntu afise urukundo n'umugabo. Bibiri kubwira ati mugabo kunda umugore wawe. Hama nawe mugore ubaha umugabo wawe. none kubera ko impora mvuga ngo ngo man nguriya mu mefu ngo arafise urukundo. Kubera ko mubivuga. Man, urukundo bariko ravuga ni hari inkundo nyinshi kandi zizwiye mu kigiriki. Hariyo Elios, hariyo agape, hariyo Felio, hariyo Kailos. Urumva? Izo zose ni muri. Izo zose ni ubwoko bw'inkundo. Urumva? Niyo agenda gusoma ibitabo uzibona. Waragize imana aho twamenyanye ko Jenize. Izo rero ni inkundo zitandukanye kandi zitameze cyo. Ndatize mugabo. Okay, nta kibazo. Uravyumva? Rero umukobwa arubaha umukobwa nakunda. Urazi yarufise ikintu mbona. Mweje nawe duharira bitwa ntitwohetse. Reka tubwire abariko baradukurikirana ibintu ushobora kubona yuko umukobwa canke umuhungu akora bikakwereka yuko agukunda canke yigeze kugukunda. Ndabivuge ndabakamera cyangwa n'abasenzi. Bashobora kuvuga wewe kuvyerekeye umuhungu. Ba White Virgin TV. Genda babwire iki kintu kimwe. Abakobwa baradukunda cyane twebwe abahungu. Bafise urukundo. Bafise urukundo. Okay. Pana respect. Byose. Bafise urukundo na respect. Ariko nibazi kurugaragaza, nibazi kutubwira. Niyo mpamvu batazoronka abagabo vuba. Ako revisi kwe. Urazi ko mu turatubwira ibintu nk'ibyo. Abagabo mudashaka abajya mwashaka barabaciye. Kwe kinone toronka abo tutashaka. Kandi nka bose ngo warankunze mu gutigeze ubimbwiye. Kandi turi en couple deje. Ega ari genda vyibagiye. Ni wumva wewe. Ufise barenga. Ari genda vyibagira ariko vyumva. Ugasanga umukobwa yarakunze umuhungu mugavyana sikaye mubwira kubera yamaze gushira mu mutwe ko ari umuhungu azoza kurondera umukobwa. Uravyumva? Umukobwa wese je azoba nshaka azabimbwire. Urumva? Ndi capable yo kumwumva. Okay. Ukanamukunda. Kandi no kumufasha. Ukamwindiza muri wa mutima. Kumufasha. Urumva? Kumufasha ni genre shobora kumuyihasa giyo wanje canke shobora kumuha advice yo gushobora uburyo ashobora kwikomporta iyo mu gihe ashikiriwe n'ivyo bibazo. Uravyumva? Shobora kumuhanura. Uravyumva? Abigaragaze. Mu kubigaragaza kandi yongera biradushuka. Kora dushuka. Oya mubitubwire vra. Kubera kimwe tubibabwira none. Ega mubwiye mani ntitubasuzugura. Nitwobasuzugura. Kura ko ni dofaha yanyereka. Kandi nantwereka kuvi wanje. Usezera abantu bo kuri TV wacu bare mva nk'ibyo bintu kurambwiye. Erega kudiraga n'ibisi. Nemere vangire nibereka. Hari gufata imbuto ukaziterera mu murima. Ibana hakazomera izishaka. Waronekanye mu bwenge from. Hakamera izishaka. Ariko vyumva. Wowe uzi kuri umwe. No hapangira irungu mugabo. Ni wabagira irungu. Ibaze mu mutima urumwe. So reka nibwiresha abakobwa bagenzi banje nkunda cyane basa neza. Abantu bose basa neza. So kugira uzone yuko umuhungu yagukunze dufate yuko muravugana canke ntimuvugana nta nimero yawe afise canke nawe ntayo ufise. Icambere azogomba kumenya ivyo urimwo, amenye ahantu ukunda gutemberera, amenye inshuti zawe magara. Okay, namwe ni mwebwe ndiko nje. Niho vurusaku. Ibaze abahungu bose ubunye. Abahungu bose twarabaye aba journaliste kubera abakobwa. Ngo sangeneye kumenya CV y'umukobwa kuva vuka kugeza ngano kubera urukundo. Neva ivyo bintu narabisezeye. Aski. Okay. Bashobora kubona yuko agukunda mu gihe akunda kubaza ivyo ukunda, ivyo wanka muri family wanyu mukana muri umva ashaka kumenya kila kitu kijanye na wewe. Oya ubwo aho ba examine aho buri udiraga nk'ikibono. Haweyo.
Elvis mugabo wewe abantu udraga barihangana bro. Man uri umumwese vyatari. Man jora zinafasha ubusendi ko ndadira ko mukobwa. Ufata gute? Nimvura Ufata ubwangahe basi. Gasenze. Nibwo gukwiye. Ndahumiriye. Sezera abakunzi ndagusaba. Abakunzi ba White Vision TV. Oh. Vraiment ndaryohewe cyane kuri love story part 3 tugize. Gusa nanje ngire ko akajambo vuga ati mbo in love bugira urukundo rugiye mu buseriye bwinshi rurapfa. Aho ndagushikiye bro. Il faut kuba funny. Room. So funny. Room. Agomagara honey, nakamwishura baby, nakakwishura shushu, nakakwishura bebe, bombo, chocolate, Mars, sky. Gayo. Biba bitesawe. Muga apana baba ndibo ngo mwami wanje. Mwami kazi. Mwami wanje. Mukenyezi. Mufasha wanje. Ubizina nivyo. Ilifo kuba funny. Niho urukundo ruryoha. Apana vya bindi hari inkundo je nakunda ngo ugasanga nkubu yamusavye password yiwe. Yamusavye ngo aniyo nogo. Ngo aje ngo mu maboîte ya message yiwe just turi ukora muri FBI tubimenye ukora mu perereza ugasanga umukobwa umengo ari mu munyororo kandi mu rukundo ariho narakwiye kuryohereza jewe ni wabona nonze uzocumenya ko nari mu rukundo oya ugabonye ntagaze tutama utwiso agashatsi k'abazungu nyene ndyoshe uzomenye kujemba ndi mu rukundo mugiyo ndaruvuyemo malaria imisara bitatu infection wakunzi wa White Vision singwara no umungwara ibihumbi amajana byose abanyuma niyo beruka kugwara wewe pana je infection yameze tatu cyo yararemvye yo amezi atatu kwa infection kari sana if you know so bakunzi ba White Vision TV mubandanye mugira subscribe cameraman wamutwengete cameraman yuye Carlos ibaze Carlos ya brevie wo Lili Titi Carlos now uje utavuga gute Carlo urudome rwa mbere rutangura tabo yo urumva twese ndamenetse n'umuzungura gupenga yo bakunzi ba White Vision TV tugira tubasezere twongere tubikenure ko abadukwirikirana nkuko twama twabivuze ati mu Rwanda Australia Canada cameraman heha Kampala Kigali turabakunda cyane mubandanye mudusupport abantu b'Kigali turabamabyizi cyane turabakunda cyane mubandanye mudukurikirana cyane turabona kuri YouTube mudukurikirana cyane ama commentaire yanyu ama like ama share ama partage muri abantu bacu turabakunda cyane tuzogenda ahubwo Ikigali vuba soon turaje Kigali mu kwa gatandatu mu Twitter kwa Kagame reka vyumva tuze tubatemwe ibintu bimeze fresh mubandanye mudukurikirana ibiganiro byacu amafilme yacu mubandanye muyakurikirana cyane kandi turazi ko tubikora neza namwe turazi ko mudushigikira we live the life we love the life we live wagwan big up bye ciao